baripanze ngo ndabakuye ngo nabo bazoca bagira umugwi wo kunyirukako nanje nzogira umugwi w'abenegihugu wo kwirukako turaha nta kindi kabisa. Ubu umubimenye kiya gihe sinari bwabibone neza, ubu namaze kubaharura ndababona nongera ndabona bari nyuma yanje nyene bangana. Unasanze rero jewe fisa bari nyuma benshi, ugize gushipote tuzokubohera ha ugume kabisa. Uburundi butegeza gutera imbere udutobera wese, ariko gakuze usanga abantu banga gutagikora n'impaka. Mwe mwari bwabibone mwisi ari kindi gihugu murigira mwumva umuntu yanga gutagikora n'impaka gakuze ngo bagiye kumwishutsa ngo hariho uwundi ikindi gihanganye ngo yica telefone ngo mwe mugiye mu biki ngo mugiye mu biki twaraharuye aha ntiturahiza no guharuraga abaheranya makori tumaze gushika ku miliyari amajana 297 abantu baheranye turaharura gutya rero baheranye mwumva nta barabara riri mu gatuze nta bitaro biri murumva amahera y'abene gihugu teve ya mu bisanzwe amahera y'abene gihugu bane bayaha umudandaza kugira umudandaza azane mu kigega hanyuma aje kubaka ibikorwa by'abene gihugu agace yagumya akabagwiwe. Aho ntaso n'abantu baba bafise ngo bagiye kubishuza. Hariho aho bambwiye kandi ari dossier irimo imiliyari 3 ngo umuntu agiye ngo wagiye guharura wazayumva u telefone ngo aho waje gukora iki ngo payo ngo genda ngo zogarukeje yumvise ari gihanganye ngo acagenda. Ubu nababwiye nti muce mumbwira n'izina ry'uwa telefone cyo ndamwereka ingene bigenda. Icyambere babanza kuri hayo mahera aho naravuze nti kuko ntacyo tucera kuko nubundi ntibateza imbere igihugu wanka gutanga ikori nta gihugu ariko bateza imbere iyo pfuma yugara akatuviramo hakaza batanga amakori. None mwumva ariko amarike hari abo cyavuga ngo iterambere ngumugwiza tubone umugwiza tunga udatanga ikori. Oya none ariko afashe igihugu adatanga ikori ganoze. Uwo rero dufuma tumugaza yugare hanyuma haza uwundi atanga ikori. Nico gituma tuzorihisha ku nguvu hinge murabe aho bukera sentare kabisa nitwe zirakorana kuko n'ubwicanyi bw'ubutunzi crime economique. Sentare ngaho parke ibiritegura kuko tuzogurisha ibintu byabo abene gihugu baronka amahera yabo kuko babaririye amahera bari ivyabene. Izo miliyari zose za mbere tumaze kuharura amajana 297 ntegerezwa kuzibona ntazibonye turagurisha ivyabo amahera aje mu kigega hanyuma aje mu iterambere ryawe n'igihugu. Ubu datagikore kabisa uwo siwe. Indongozi zitibiro hari hamarigara burya ndabivuga ko namaze kubibona baritereka isahani y'ivyamwa aho kuri ama restaurant sayine iri garagira igabo biraho ikiyago umunoni bataye akazi ahabene gihugu bicaye imbere biro vyabo abo jewe ntangora ntituzogorana bazoguma nyene birira nyene binywere mugabo twe tubandika amazina gusa hamaze abona yahinduwe agiye abona yahinduwe mpejeje kumukurageza mu telefone nturaze cuzize ni hahandi waruri kwa Carvados hajya ndi hamwe waruri hajya kuri Safari Gate. Uri ndongozi icyambere wewe nibikogwa imbere yawe utararangurira bene gihugu nta kindi ntubona amasaha ubona ibikogwa utararangurira bene gihugu imbere yawe utereza kwazi kibazo abene gihugu bari satisfait niyo utashe kumukangagurika. Indongozi uzi ko ari mu mabanga kabisa jewe tugiye kwankana. Indongozi mu Burundi ntizishika 100,000 abene gihugu zase gutunganiriza barege miliyoni 12 nukuvuga yuko jewe nemeye kuja ku miliyoni 12 ibihumbi 100 ntibizotunanira. Iyumvire muri obere batumajije indwi 2 badatoje amakore n'amataxi n'impaka ngo bariko bahana jewe ngo kubera nabazanije tubijya by'amashini ku nguvu cyane narababonye ntaca abo buje narababwiye nabaye ndabagabisha kwere bakangira ivyo abandi bangize
hemwe je ntibambaze kuko jewe ahantu ushobora kugirira ikigongwe n'uwaciriwe ubwo gupfa none nagwa gukura uri korabera. Hariho abantu batazi kubaha ivy'igihugu. Ivy'igihugu nibisonegwa, ivy'igihugu turabisonera. Amatongo y'igihugu naho irya tongo ry'iwawe ntuvuye ngo ni rwawe. Dutangure tumenye amategeko ngenderwaho agenga igihugu. Igihugu kiragira n'ikintu cyitwa requisition. Yashobora kuvuga ati iyi nzu turayikeneye umwanya ungana uku nuku wewe burazibukira buracanga. Mumenye ko igihugu ibaze rero je birambabaza aho mfatire nko ku mashengera mwamwe. Iyumvire leta yaraguhaya itongo ugacurire kaguma ari nyovu ngwizanisha kitere mu gihugu nta uzoririma. Ikeri ni shetani bikura gukoresha. Ntiduzokwemera yuko rero tubona nk'amatongo ari gusa atari ko ararimwa kandi turiko tuvuga tutigeza kugwanya inzara abene igihugu baronka ico bakora hanyuma ubuzima bwabo buduge kuko Imana yaduhaye isi tuyirime ntiyaduhaye ngo tuyirabe mu maso. Mumbona kazoza rero twarabonye ko Burundi koko buzawutera imbere. Hari ibibazo bimwe bimwe tuguma tuvuga tutibiza bimeze gute. Nugira ngo navyo nyene mu bitegere nk'ubu utwaramaze kubona yuko abantu bazaba mu bisagara no mu bigwati. Mugabo benshi bazaba barimye n'ubundi. Nukuvuga yuko ni murabe nko muri imisozi iyo Bujumbura yose burya buzu busanzaye kujya bose baje baba mu bisagara bagenda kurima bavuye mu mazu meza mu bigwati no mu bisagara. Hajya muwe muraraba hazocacibwa imiserege myiza canke amaterase radikale kugira ngo uburimyi bumere neza. Nkaho muwe muravyitegura muti none ko Imana ivuga iti muri misi muyibungabunge. Kuyirima twerevutse hasigaye kuyibungabunga. Ijya misozi twokora ikibwira ntizicigwa ku mazu ari ngaha ingene tuyikingire. Mugabo ubutuvuze ngo tuyikingire iyo programu zobona n'abandi bavuga ngo no novuga n'ubushaka ko isi tembagarira ko bantu ivyo nk'ivyo igihugu nigishobora kuvyemera. Mwe muritegura ku bintu bimwe bimwe bijanye n'urutonde. Igihugu kigendwa n'urutonde. Abantu bazaba mu bigwati bafise amamoto n'imiduga baca bagenda bava muhira bagenda kurima hanyuma bitahira. Narabiravye neza ntagura kubaza nti mbega none ari amasengero ari ku busozi bwose mbega ajya amashure yose ari hariya ko abantu bazabibera mu bigwati no mu bisagara navyo bizoca bikora iki none. Hamwe tworonka aho dushira abene gihugu bo muri iyi misozi yo mu migwa bakaja kuba mu bigwati no mu bisagara tugaca tuharinganiza neza ku burimyi. Iyi misozi yonyene yoshobora kugaburira abazoba baba muri aka karere kose ka Bujumbura n'Ibuvira hose harimo ni Kongo. Iyi misozi gusa cyera sanze Burundi buragutse ntitwabimenye. Iyo mbona kazoza itwereka ingere tuzoba dufise ubuzima. Mugabo hari habamenyereye uno munsi ubwo buzima barabushikiriye. Abamaze kubushikira rero ingorane bacashaka kubloka abandi ntibazi. Nibijya muzobona nk'ubu tuvuga tuti ibijanye n'urudandazwa ubu dukeneye yuko abagwiza tunga bategerezwa gusabikanya izo soko. Ntuje gucuruza ibihaje utari bibiharage. Ntuje gucuruza inyama z'inka utazinka iyo zororegwa. Kugira ngo bazorora baronye isoko nabo batera imbere. Mugabo kare hari umugabo yicariye ngaha agura GPP witi aboroye bose arabakene. Kubera iki inka ayigura ibihumbi amajana 3 hariya agacayigurisha miliyoni ngaha. Ituzovyebera nk'ivyo. Umva nkaho hataba ibintu rero byo kwanka. Ibyo rero byo kwanka nivyo bica bituma urugendo ruba rutoyi. Kuko urumva bacagwa ngo abategetsi ngo baza mu bidusigurire urumva ucibagarika gukora mugenda kwicara ngo musigurire. Ntavyo gusigurwa ngaho bihari. Bateza kuvyumva uko. Abamaze gushikira ubwo buzima umenga ntibashaka ko abandi bagushikira. Bacabashaka kugara byose kwiyugaranirako. Abo rero nibo batuma tudashika muri yambona kazoza.
hari abantu ngo duhagarike ibikorwa ngo greve ibijya byose nivyo bituma tudashika bigazoca bituma rero twebwe tugeze mu bigero Demis wasanga tutayibona kubera iki kubera vitesi yabaye ntoyi rusaza tutahashitse niko tuhacererwa mu bisanzwe abo bagira iturire bamenye ko ari baducereza kandi Imana yaramaze kuhatwereka ubandanije ugibiturire buri kuvuga uti ntidushikeyo ubandanije bikiye ca leta ubuvuze ngo ntidushikeyo urya amatagisi n'amakori ubuvuze ntidushikeyo ivyo byose rero ntituzorinda kuvuga ngo amanama tumenye ko ari amategeko y'igihugu ariko bimeze